Sheri wanje gute wiriwe gute sheri wanje? Ni sawa. Ndakubona ko umeze neza amakuru yawe none. Ni meza. Ndakubona ko umeze neza. None sheri ko datwenga none ni kubera iki? Ko mbona nga washavuye. Sheri ko datwenga ni kubera ndakwisavye. Uravuye muri zandayaza uraje kuburamena umuntu. Gurize je bambeshe nindahuye jeho nigeze nja mu ndaya kwera sheri wanje nuko. Wibaza yuko amakuru yawe ntayamenye. Erega ndakurikiranira hagufi. Ninde umuntu ambeshe ninde kwera mbisa ndakubisa. Komeza uja muri zigandaya zawe nyimba ubona yuko hari akamaro zigufitiye kumbure je batashonda kumarira. Umuntu ambeshe ninde kwera ninde umuntu ambeshe. Nagora umuntu ambeshe je kwera ninde nuko tutabesanye nuko. Reko ndabona amagogo nasiga yandi vrema ne nkubu ndibutse kweri wosanga ari hamwe naye kumuna akaga kobwa kantuze no kwera ubukaracinga n'umuntu hayatereta kweri bakamona azoshataraza kumutangira raporo kweri n'umuntu abimubwiye ko jewe nako nari kumwe n'umukobwa ninde kweri ariko unyumva yaciyambwa ngo ni maraya n'ukuri najubu umuntu je ndankumva yuko ari we yabikubwiye n'ukuri aho tuzoranzo mumena gatwe n'ukuri gusa umuntu ahambeze ngo jengo namye mu maraya none ujya mu kobwa yari maraya none ujya reka naje nkamumenye uwo muntu yabikubwiye turamarana n'ukurehe